Le thème umukenyezi umufasha ngirakamaro mu iterambere ry'umurimo w'umuhamagaro. Nashaka numve ingene nk'umufasha ushobora gukora ukarera abana, ukaraba umushinga ntahe, ukaraba ministère, ukaronka umwanya wawe, bandanye ibyo byose ubishobora gute kuko ndazi ko ubunye niyo position nawe urimwo. Murakoze cyane. Burya byose umuntu gusenga ntacu umuntu adashikako. Ikindi twokibutsa nuko Imana duha 24 ziko zidukwiriye. Kandi duha kuba ziko dukeneye gukora Imana yagushoboza. Kimwe gusa nkunda kubona kwa mama pastor cyane n'abandi bakijijwe ntakunda kugira agenda. Ifo kugira agenda ukamenya ati umwanya wanje ni Imana y'amasaha, umwanya wanje w'ijambo, umwanya wanje gusenga n'abana ukagira agenda hamukayisengera. Imana izogushoboza kugira n'umutima wawe kugira ngo kwacu imagire kureka nawe ntuyibagire. Kaga n'umwanya wa distressement ko tuba tuwukeneye birashoboka byose. Hamwe no gusenga ariko agira agenda kugira calendrier Imana izogushoboza kubigira ko byose. Sebaheza gine. Donc concrètement reka dufate nka lundi kwavuga uti bon wowe ko havuja ku kazi de 8h à 17h nari nifuje ko dufasha nk'abadamu bari muri salle nabo nyene bariko bazi ko bari muri ivyo. Donc ati concrètement jewe ndatanga uyu munsi 5h du matin gukoresha agenda hari abatabizi hari abatigeze bayikoresha. Donc si ushobora kuduha ukadufasha nk'uwo ukatubwira ati je mu munsi wanje ndawupanga gutya uyundi wese azoca araba mu buzima bwiwe bwa misi yose nawe ingene aca yidirije. Concrètement biragoye ko mwese vana n'amasharge afise n'akazi abakora n'amasaha akora y'akazi co kiraguka n'intambara umuntu agira ku munsi siko nanje manda bishobora cyane oya hari igihe binani ariko no kuvuga ko uteza kuvuga ati jewe au début doit nteza planifier umwaka wanje muyijana n'umwanya mara ku munsi ubusenga n'indi bikorwa. Rero concrètement urashobora kuvuga uti amasaha akazi amasaha 8 dufate sigaje amasaha ngaha mbega nzojya amasaha ngana gute hama asigaje amasaha ngaha ko neza kuruhuka murakeneye kuruhuka mbega nzofata kwameze ngana gute pendant la semaine. Rero ivyo bivaninge n'amasaha umuntu mara mu kazi hano usanga yikoresha bishotse kwikoresha navyo ibintu byiza cyane kuko uroha umwanya munini no kwa n'abana bawe ukiprograma. Yesu abahezagiye. Amen, merci beaucoup. Pasteur Nadine, organisation du temps. Wowe wipanga gute mu munsi agenda ikaye canke telefone upanga gute nawe semaine ya kuko nawe uri mu ibango kandi ukongera ukaba uri ukora. Yego murakoze cyane nibaza ko atakintu na kimwe ushaka gushika ko utabipanze nkuko Madame Pasteur yatubwiye. Donc no kuvuga urinda kuraba les priorités ni kiki kizu bwa mbere ne mu bisanzwe nk'umukristo turazi ko icambere kiza ni imigenderanire yanje n'Imana ni Imana niyo yamberiza hama havuye Imana hakurikira umuryango. Donc ugacuraba mu vyerekeye umuryango noba ndiko nduzuza ahakeneye kuzuza hanyuma ishengero benshi barabicurika peut-être ko ari wonza gushoka ngaha benshi bashira ishengero avant umuryango. Nico gituma kenshi bitugora ugasanga nk'ivyo mama pastor yavuze ati hari gihe usanga abana b'abakozi b'Imana bafise ibibazo kuko bataronse umwanya. No kuvuga uwa wabicurise uwa bashize ishengero ibikorwa imbere y'umuryango wawe alors que ijambo ry'Imana yabitwereka neza ko havuye Imana akurikira umuryango. No kuvuga urinda kuraba mu munsi Imana naye hamwanya ngana gute niyo itwara umwanya munini. Hari gihe urashobora ati sinshobora gusenga amasaha 2 ku munsi ariko urashobora kugumusenga naho utagumye hamwe ugasanga aho uri hose uri kuraganiza Imana n'amasengesho. Nuvuga wafashe umwanya ukwiye hamwe n'Imana. Igikurikira umuryango wanje umushinga ntayo wanje abana banje est-ce que barankeneye nihe bankeneye muri uwo munsi ndavyuzuze ngerageze uko nshoboye nubwo dufite intege nk'abana. Hanyuma ishengero ubu rero ca wiyumvira igikwiriye kushengero ari gufasha abantu mugabo banza kugira priority niki kiza imbere y'ikindi. Amen. Izo priority murazumva. Amen. Tutangura Imana hanyuma umuryango hanyuma mu ishengero. Amen. Merci beaucoup. Hariho ukuntu duhama twubona tuti none urakijijwe urinjiye mu ishengero uti none nkora iki ukabona bari kuri protocol ukabona baririmba ukabona ibi tubona nyene bose baba ariko barakora
hanyuma nawe ugatangura kwibaza uti none jewe nokora iki uravye aho ugeze mu buzima kubera nkamwe bwo maze imyaka myinshi mu gakiza uraraba ugasanga ibintu wakora ugitangura en terme y'amatashe ubu unye urahandi uri kurakora ibindi ntange nk'akarorero nk'umuntu agifise umwana muto ari umumama agifise umwana muto gukorera Imana umunyuma n'ukorera Imana abana baramaze kwegera imbere n'ukorera Imana atabana bakiri mu nzu ugasanga kubera turi aba femme tugira différentes saisons mu buzima bwacu tugategerezwa rero kwiga no gukorera Imana muri izo différentes saisons nashaka rero mudufashe mutubwire selon vos expériences ingene umuntu ashobora gukorera Imana selon saison arimwo ari umu jeune fille ari umumama afise abana bato ari umumama afise abana bakuze kandi akaba à l'aise yukuza arahindura ministère selon hehe famille yiwe nawe imukeneye katangure kuri Pasteur Ghislaine. Murakoze. Je nibaza yuko aho bisaka umuntu afise imiganire yiwe n'Imana yiwe kandi nagandabutse ko Imana yacu iravuga kandi iraturongora aho ishaka kutujana. Amen. Sibiza kuja muri mu gikorwa c'Imana kanaka ko mbonye Madame Nadine kirimwo oya ko je sindiwe fise ko Imana yampagaye. Nibiza kuja imbere y'Imana ukamenya ati mbega aho wifuza ko nkora nja mu département habigeme bari waringa uko Imana yafise ukuntu na urabona amatara mu fise kabona ahantu kuriyumva kijya kintu mva mutima wawe nk'umara kwemeza baraho nyeteza kuja hagiye uva nivyo wumva ije y'Imana ariko kenshi urumva wemejwe mutima ukamya ati ndiko njahari kanje muri kino gikorwa ibindi navyavuze by'amasezo burya amasezo kenshi Imana yatunyegeza uyisangamo kandi maze kuyisangamwo Imana ngo iyo force Imana ngo indi force yindi novuga feminine gutuma uja mu amasezo kandi ukaronka victoire Imana yaguha ubuntu budasanzwe hamugashaka kumenya igikwiye n'ikibere ushaka gukorera muri uwo mwanya Yesu abahezagira. Amen amen. Amen. Jewe novuga yuko mfatiye kuri ico kintu c'amasezo mwavuze hari saison zishika mu buzima bw'umumama par exemple akabansa akatwara inda akavyara rero benshi bakiyagiriza kumbura imbere yuko aronka iyo mbanyi yarakora vyinshi mishengero yari muri protocole yari muri media yari mu bintu vyinshi ariko muri uwo mwanya igikorwa Imana imuhamagara muri ako kanya cerekeye iyo saison arimo kumbure ni saison yo kurera abana naho nyine ariko akorera Imana kenshi rero twumva umenga igikorwa nico mu rushengero gusa ariko iyo ufise abana hari igihe hari saison yo kubashiramo ico bakeneye kugira ngo baze binjiye muri destine nukuvuga ico gihe uri kurakorera Imana kandi ibintu bidasanzwe kuko uri kurira ama destine abana bazokora Imana ntuzi nico bazovamo muga ico giyo niyo saison y'ivyo rero tureke kwiyagiriza nk'abafasha tureke kumva umengo yo kijya kirasize nakageze hajya kwagira ibikorane oya ico nico gikorane cyawe muri umwanya cyangwe usanga ari umufasha wawe agukeneye hari ama saison urinda guha umutware wawe muri ico gihe akeneye kumuba hafi atari kuri micro mu masengesho donc il faut que tumenya amasezo yacu en tant que femme tugakurikira icimana ishaka dushikako Imana izagira. Amen 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 amen. Nanje sinonge kuvyo uvuze ivyo nivyo cane gose hariho gukorera Imana ntanze akarorero nk'umuntu ari abari mu mahanga atamuntu hafise agumana abana ari wenyine ategerezwa kubigumanira uco usanga utegerezwa kwiga nawe gukorera Imana mu bundi buryo ego amen merci beaucoup amen. Kandi no gusiba mercredi muri kuri tugasanga vyashitse kubera ariyo saison uba urimwo none mbega umuntu amenya gute réellement ico ahamagariwe gukora umuntu dufate yakijijwe arinjiye haje amenya gute akaba sûr ati ningaha ntegezwa kuja guserva kantangurire kuri wewe. Amen murakoze cyane je novuga nti kijya kintu kidudubiza muri wewe hariho ntaye ku karorero jewe hariho ukuntu ntakundi ibintu bisa nabi nukuvuga ndinda kurondera kanushirako kugira ngo bise neza rero ivyo nabitanguye mu nzu y'Imana n'ahandi hose numva umengo hajya harinda kubishugwe hajya harinda kubiki numva ico kidudubiza muri wewe wogikora atana amafaranga ugikoreye
aha two tuvuga mu buzima bwa misi yose muga no mu nzu y'Imana hari ikintu kidudubiza rero hariho mu vy'ukuri pasteur hariho ama echelon ushobora kufise umuhamagaro w'umupasteur ngaho ugasanga muri uwo mwanya Imana ishaka ushehishurwe mu rushengero canke ukubure canke ukumva ukunda isuku rero imihamagaro nuko tuyidekuva si ibintu mystique novuga uravyumva wewe nyene ko muri mwishengero hakenewe ibintu vyinshi rero umuhamagaro muri uwo mwanya ni ikikumbure no kuzana karahuri keza mwishengero nk'agatubona imbere yacu ugashubikora amen haleluya Sœur Ghislaine. Avuze vyiza cyane Madame Nadine je nivuze ngene vyambaye ko en fait umugabo wanje afise ministère kuva kera tutagena mariage ya délivrance ariko nisanga ico na kivuga kuba mama bafise abagabo bakoze Imana nayisanzemwo hamubura nkumva siniko ndanayikunda ariko munywa ndisenga ndumva ko neza kuyakira ariko nkumva ko nanje Imana ishaka ko nkora kinifasha mwishengero nkumva nta namwe shaka kuja hose mvume ngo si vyanje ndasenga Imana irambwira ico nteza kujamwo numva ndagihawe mugabo sinasaho ndacakire cyane haba ikintu umunsi umwe haza umukozi Imana muri église aravuga numva ariko abwira jewe nenda kuja muri ministère intercession département intercession kumva ari ibintu biremereye basenga nkabona n'imibu nyinshi na muruho basenga samedi bucaja muri église umva nyene ariko uwo munsi numva habaye kasha umukozi Imana ko aravuga ati urati Imana guhamagariye kuragwa kuja muri ministère intercession avuga mu butumwa gacishamwo mugamba ndakiriye en fait hari Imana kubwira ugasa nk'uwiyumya rero ndagatse kuri apere yacu na apere y'abagabo bacu nivyo imisema musangiye n'ikindi Imana ishaka gukora ugiti cawe umamagaro wawe kandi ikibuza Imana igushoke muri amasezerano twavuga kubikora bona guca ninja muri ministère Imana yampaye bese baheza gihe Amen amen donc numvise neza hariho appel ishobora kuba iri kumufasha umukozi w'Imana en plus yako kaza bafise ko kumufasha kurongora ishengero ugasanga nawe hariho appel iri ku buzima bwiwe amen amen nashaka ndababaza urumva twumvise amahoro yose umuntu aba afise yo gukora none mu buzima bwa misi yose umuntu aronka umwanya wiwe gute kuko urumva numvise yuko hariho kuraba idonki yo shengero umuntu aronka umwanya wiwe gute hanyuma n'uwo mwanya we uronse donc chaque personne mukoresha gute kugira umuntu avuga ati un corps sain un esprit sain katutangure kuri Pasteur Ghislaine Chakaze kiragoye cyane kuko ntambara misi yose en fait ezo kwa mwanya wa destressement mwanya sport je nivugiye bwanje ndageza bigatsa bikanga mwanya sport hagarika bikaba byinshi ariko duteza kubikora intamba ntuhebe byanse swa kandi ugiriye effort ugira iyo ntambara kuko n'umubiri uteza kumererwa neza sino umuntu akeneye umwanya wo kuruhuka umwanya wa sport umwanya wo kuruhuka umwanya kuja mu ndiko kuba vy'Imana navyo birakenerwa umwanya w'umuryango wacu hanze dans la famille large gitubura ko kwa vy'Imana turimwe ariko si ikintu ciza kuko Imana yaduha naho nkubwa twitwarike doniya ntambare ya agenda yacu tindika tunanye tuyikurikiza ubwo Yesu azadushoboza twese ko tezogira effort kubanda kudaheba merci amen amen donc ndashaka kugenda muri pédicure muri manicure kuri plage ivyo byose birarekuriwe amen je nibaza ko umwanya wawe ucrea urawurema kuko ibintu biturondera kuri isi no mu ishengero tubiravye vyose nta na rimwe turonka umwanya wacu nukuvuga ni decision ufata ukavuga ko uyu mwanya ari wawe ari umwanya wo kuja muri sport canke kuja muri pedicure umwanya wawe me time kuva wanje nta wundi arimo kandi siko ndabanga nuwi wanje hari umwanya wo gusoma igitabo urumva hari gihe abakizwa tuba enfermé cyane mu ishengero kuburyo tutakimenya nibiba hanze ese dangereux kuri twebwe abana b'Imana donc nawe urakeneye umwanya wo kwihosusa wewe wawe ari akavoyage ugiruka akagira ari gusoma igitabo ari gutembe wenyene wewe hari abatinya kuba bonyene hari abatinya kuba bonyene kubera peut-être ntavyo bamenyereye mugabo umwanya urakenewe pour ton équilibre ko ugira umwanya wihotira ukihosusa umwanya wa retraite umwanya kugira ngo usubire nk'inkomezi ufasha umuryango n'ishengero amen amen nivyo cyane vous êtes d'accord amen amen nasanze mu buzima bwa misi yose abarundi bitugora no gufata vacances
ugasanga n'abatonda ku kazi babandikiye muri kontra ko dufise iminsi 20 ya vacances. Iyo minsi 20 afata umunsi umwe hariya ko kagiye guhamba, uyundi hariya ko afise levé de deuil, mugabo ntafata ko kanya kugira agende muri vacances. Ivyo rero twebwe nk'abakizwa dukwiye guhindura muri kino gihugu, n'est-ce pas? Yes. Hallelujah. Tukafata konje tukagenda, kandi hari n'ubwo usanga bitanazimvye cyane, ntituri oblige yo gufata indege. Mugabo biraryoshe quand même aussi, ushatse kuntwara mu ndege c'est bon, mugabo umuntu akaruhuka, umuntu akiyumvira ibindi bintu, umuntu akaja kuri plage. Ego no gufata umwanya avec son conjoint, umuntu agasohoka akaja kuruhuka. Rero turafise keshi mwishengero aho usanga abadamu barakijijwe ariko ugasanga abafasha babo ntibarakizwa. Amen. Ugasanga biraremereye yuko azaraza misi yose mwishengero canke afata ama responsabilité kubera abafise iyo fardo iyo muhira. Mwotera intege gute uyo muntu ari ngaha ari muri iyo circonstance, ari muri iyo situation, nkuba ariko aracunga isaha, kandi twemeye ko tuza guheza ku mwanya, ariko aracunga isaha kubera uwe yasize muhira yamugiye ati ntucegwe, kandi ntamushigikiye ofete mu gikorwa, nta soutien afise kuri uwo muntu atarakizwa. Uwo mutera intege gute uyo muntu? Amen. Murakoze cyane. Je novuga yuko nta gikorwa, nta kintu na kimwe, nta naho ucerewe mu buzima. Ukuvuga ufise umufasha adakijijwe, umugabo adakijijwe, ministère yawe ya mbere n'uyo muntu. Ce n'est pas abavukanye mu ishengero, si niyo mission ya mbere ufise. Jambo ry'Imana ratubwira ko ashaka gukizwa kubera inyifato yawe. Rero wewe kenshi turabona abafasoni baja mu makesha, mu kukarago, umugabo ntakijijwe aragukeneye, wewe wagiye. None we numva kuri kuracereza agakiza kiwe, canke abona umenga ati none aba bakizwa ni gute, amasanda mukeneye agiye gukesha. Amen. Urumva rero ifoko tumenye ubwenge. Jambo ry'Imana rivuga tumenye ubwenge, sivyo? Tumenye ingene tukora iyo ministère ya mbere Imana yaduhaye, kuko uwo mugabo niyakizwa uzofise imyaka yose yo gukora Imana, ariko uza washitse kuri mission ya mbere yaguhaye, n'urugo rwawe d'abord, umugabo n'abana. Amen. Amen, amen, amen. Tukomera amashi. Wowe rero uri hano, umufasha wawe atarakizwa, wumve uri encouragé. Hama naho ari umufasha yamaze gukizwa, ariko ugasanga ni umudamu yakuze spirituellement kurusha. Uwo mudamu abigenza gute kugira ntafate autorité spirituelle? Urashobora gusanga nk'ubu nka jewe nzi gusenga mu ndimi, nzi naramaze gutera imbere cane, hama ugasanga umufasha nawe ntihagitangura. Umuntu none umufasha uwo mudamu ari hano, mwomuha iyihe conseil kugira ntafate autorité spirituelle ku mugabo wiwe? Pastor Gislaine. Nibaza yuko principe biblique iratubwira yuko umugabo ni wo mutwe w'urugo, n'ahakizwa gumara umutwe w'urugo. Nubwo batarakizwa gumara umutwe w'urugo, nta guca umuntu hamwe ngo aramufise icamusumbije. Rero bisaba kumihanganira, hama akamuakompanya mu nzira y'agakiza, akamwereka inzira y'agakiza, akamwereka abagenzi bashasha bashaka kumufasha mu nzira y'agakiza, ariko atamurengeye, ari soumise. Ko umugabo atazaguma ari soumise, ngo yakirije ngo batarakizwa, ari soumise umugabo neza cane, umugabo uzosanga yagiye nawe yaduze mu gakiza kandi akabikunda. Akinda kuvuga ngo pasteur ngo yambwiye ibi, aba pasteur ntibi, avuge urugo c'est à deux. Ma pasteur na pasteur aza mu nyuma, azikunda kandi bandakorera Imana nawe nyene sabahezagiye. J'espère que muko muravyandika bari muri izo situation. Amen. Nimushike muvuga ngo pasteur yavuze ibi kandi we watagiye, ngo pasteur we wagira gutya, pasteur oya. Si gutyo vyogenda. Turabona keshi hariho abafasha abakozi b'Imana umengo ntibaryohewe, ukaba umuzi kera yarakijijwe, yararyohewe akimaria, hamugasanga ari kumwe n'umuswati pasteur mu evangeliste, mugabo ukabona umengo nta joie de vivre isubiye kubaho, ukamengo ntaryohewe mu muhamagaro wiwe. Abo onye mubona nihe conseil mwe mwubaha? Ngo mbamaze Pasteur Gislaine, kuko ndazi ko ariho benshi bahora babitura. Murakoze cyane.
Ego, en fait, nibaza ko kenshi umuntu aba yagize mariage, umugabo atarashobora guhamagarwa muri ministère, ugasanga ari abigiyemwo la dame ntigeze ategurwa. Ego umugabo arabiha peut-être kuva ko atagana mariage, ariko ku kubihabwa yiterwa no guha n'amadefi no kuvyakira umugabo, ariko la dame ugasanga umugore ntiyateguwe. Je nibaza yuko ama pasteur akiri jeune bakwiye gutegurwa, burya mwagize icacu bakivuga mwene abantu bahana inkoni, bakeneye gutegurwa cyane kugira ngo ko murazi kenshi umuntu ihamagawe rikomeye baca mu gihe ca épreuve, baca mu gihe ca brisement, kenshi abadamu ntidukunda kuvyakira ko tuba twabihawe turi ko no mufasha cagiye kera tutarabana. Rero nibaza yuko vyiza bokwegera abadamu banza bitangiye imbere bakafasha kujabuka mu ico gihe no kwaba hafi no gutegurwa mu buryo bwinshi, aho gutegurwa mu buryo spirituel, bakafasha gutegurwa mu buryo matériel, physiquement, même psychologiquement. En fait, ikibazo umuntu agira mu ishengero ngira abadamu pasteur arabizi, iyo umuntu ari mama pasteur yisanga umengo ntuja guhanuza umuntu urongoye. Turi kumwe ko ngiye guhanuza nawe uza ndagusengere. Umuntu turandashobora tuteme kugira ibibazo. Rero nshaka kibazo ndakigiyemwo kuza guhanuza uri umuntu ndongoye birangora ndabana wampera. Ico gituma rero bisako urondere umuntu yaciye mu ico gihe awukuriye hagufasha. Imana tugeneza muri kino gihe abadamu turi kumwe, hari abadamu turi kumwe tari bake bashika nka 20 ama eglise 20 ngaha mu gisagara, mu ngingiro zo kwaguka, turagira imyanya yo guhura, tukicara tugatwenga, tukavuga aho twaruhiye, tukavuga twayivuyemwo, tugafashanya. Yesu ashimwe. Kuko umuherezi hashobora kuza guhanuza undi muntu atari mu bwoko bw'abaherezi. Rero vyiza mugira abagenza dama pasteur, kuko kenshi biraturemera mugano ko tutateguwe. Je sinateguwe, hari vyangoye. Imyaka 10 maze mu tura pastor, nawe ntiwateguwe hashobora kugora, ariko sinifuza kubibamwo. Turahari kuganyu, abamanga bakuze tuzoba hafi, Yesu abahezagira. Amen, amen. Mumpera amashi, merci beaucoup. Nibaza ko amasaha yacu ageze, ndabasabe twese tuve hasi dusenge duclôtura la soirée. Ndabibutsa yuko ejo tuzoba turi hano 17h, turafise la dernière séance. Reka nsabe pasteur Gislaine asengere l'assemblée duce tugenda. Reka dusenge. Data turagushima, uri Imana nziza, uri Imana yuzuye urukundo, uri Imana data jamya tungo dutanije kuva kera, guterema ko data tuteze gukora data kuvugiye ca kera. Mana ngo hari byinshi Imana tugeneye gukora. Mana hari byinshi Imana dushoje no gukora mu gihe gisa nk'iki. Data turagutaka ibiganza Mana kuvyo umaze kudushoza Mana kora murimo wawe. Mana ngo nta kinci hadushoboje. Ijambo rya tubwiye data ngo c'est pas la grâce, ngo waduhamagaye data duhamagara umuhamagaro ngo ukomeye kandi uhambaye. Ngo takugi kuba byacu data ngo bikomeye bihambaye, ariko c'est pas la grâce mwami Yesu. Turagushima data umuntu wese washoje guhaga mu kibanza ciwe. Mana turagushima umuntu wese yagize kwa data ga ministère data kwa cimana kimwe canke ikindi mu ishengero mu mwami Yesu. Mana turagushima wahagaze Mana nk'umuherezi. Mana gakora data ngo me integrité. Mana ijambo yatubwira ngo muri Zekariya data igice ca 11 ngo turatubariya ngo susi mwe mu buntu yo gusenga ngo kunzu ya Dawidi ngo nuko abi Yerusalemu hose data. Mana ngo duce gufi imbere mwami Yesu tugusaba data ngo esprit de grâce Mana izi dushoze Mana uko imimo tujeje mu gihe gisa Mana ngo amwe ha pasteur abandi habungere data abandi ha prophète abandi data ha apôtre mwami Yesu abandi mwami Yesu ngo mu matebate matandukanye abo madata nabigeme Mana papa muri kino kibanza Mana tuyisenge data ngo dusukire esprit de grâce Mana nizo dushoze ko niyaduhamagaye Mana ngo tushikana data mko tugeneye mu gihe gisa Mana nizo dushoze Mana guko gushaka dukora mwami Yesu twisengeye data hagati mu ntege nke zacu hagati mu kutamenya byinshi Mana hagati mu kudatahura byinshi Mana turasenze uduhe izindi imbaraga data uduhe izindi nkomezi uduhe indere kwa mwami Yesu mu gihe gisa nk'iki Mana ngo tumecu dushaka ko mu gihe gisa nk'iki mu izina rya Yesu Kristo Mana ngo tumecu dushaka ko data ngo ishengo rya kino gihe mwami Yesu Mana ngo tuzi ko duhamagaye Mana hawungere ubwe ngo tuwere mu gishabanzi Mana ngo tubwiye tuwere ngo tumurikira abandi data Mana ngo
twongere tuhindure abandi ntahe mwami Yesu mana ngo turakwinginze hagati imirimo waduhaye data mu misere yacu data watujeje mana dushoze kuba turepanwi mana ngo tunezerewe mana ngo twuzuye bwa bushobozi bwawe data bwa mpemu yera mana ngo dushoze gukora data mu gihe gisa nk'iki mana ngo twuzuye amasengesho udusukire mana iyo mpemu iyo supplication data mu gihe atubariye uko data ngo umuntu uzi impemu y'amasengesho mana ngo naca muri epreuve mana naca muri data ntacuza kumugira ariko mana ngo arengana akajabuka agashika muri destiny we mwami Yesu reka mana ngo dusukire impemu ya grâce mana izi duherekeze mana mu bikorwa tujeje izi tujabukane mana udushikane kure cyane data ko tuziko duhamagaye muri destiny yacu mwami Yesu umwese mana ngo mu ruhande ko kora mwami Yesu mana muri kino gisagara mana muri kino gihugu data reka data dushoboze uko data twuzuye ubushobozi bwa mpemu yera mu izina rya Yesu Kristo okore sakamba makita katsa isakamba mama mana turasenze ngunu hagutse daturungone data rundi data mana ngo uzurutegure mu gihe gisa nk'imwami Yesu mana urungano kiruto mwami Yesu bahaguruke buze ubushobozi bwawe data baneze gukora mu gihe gisa nk'Imana reka mana ngo dushoboze mwami Yesu bakino go cakoze mu kino kibanza mana uko mu data bw'amashengero ntawe kunubana ntawe kurabana ntawe gutunga intoki mwami Yesu ariko mana ngo twakurikiye mwami Yesu ngo reka data dukore mu mwuga wa data mdata ko tuzi kukunda hari ubumwe ari umwe data ngo ha mahoro ari umwe data ngo ha mugisha ari umwe data baheveye mana ngo tushike igice have muri kino gisagara na mkingi ucacu mwami Yesu mu izina rya Yesu Kristo mana ngo tushike data kino ko data twikwakoreka mwami Yesu hagati mu bw'amashengero mwami Yesu habe data heveye mu kino gisagara cacu mana heve mu kino gihugu cacu mwami Yesu tuzi ko mana niho baheveye kino gucakiza kigatagwa mwami Yesu tukija data masana komeye kandi ahambaye wasize kino gihugu cacu mwami Yesu data turagushima wanda dushoza data gukorera twuza imbaraga zawe duce gufumira mwami Yesu twuza inkome zawe data kandi twamba bugorotsi urakoze ko tuzikura umwizigirwa we natwe tugiye gutatugiye neza twese mana utugiye neza impande zose ico kandi kibice tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen amen amen